uwitwa Aristote, Stanley Hall, Sigmund Freud wiwe warazi yegwa no kuri kaminuza muri psychanalyse, ibi babyumva vuba. Uwitwa Margaret Mead, Erik Erikson na Jean Piaget ni bangahe? 1 2 3 4 5 6 bakoraniye iyi ngingo, bagira ibyo bavuze, buri muntu wese akagira ibyo avuze kuri iyo ngingo. Nawe uri kurumva ko iyi ngingo iraremereye. Abo nabo batanze ko kumbure hariho nabandi ni nka shantiyo n'abandi barahari. Nuvuga ngo ino myaka iyo umwana yigezemo umuhungu uku kuntu n'amabere yiyongera, bahunga bagahinduka, bose bagahinduka kugira bave mu bwana baje mu buyabaga. Hari za hormone zikogwa kugira iyo operation ibe mu mubiri. Izo hormone rero izo nkabuzo ziragenda zigasiga ziremye ubundi bwoko bw'ingeso mbi mu bana. Sabwa kumenya kuyoborwa no gukanya. Nuvuga ngo aho ni ababyeyi iyo batazi rero iyo code birigwa bashwana n'amahormone ariko arahinduka. Kandi Satani kubera iyo periode yize ni hagwiza ibitero by'abadayimoni, abana niho bapfiriye. Ko Satani azi ibintu bya physiology byose. Reka tubanze tukongere tubwira bari kwaradukurikira. Iki gitabo citwa Les adolescents et les parents. Turi ku rupapuro rwacu rwa 18 na 19. Kuri urwo rupapuro bariko batubwira abantu b'abashakashatsi mu bijanye iki gihe c'abana citwa adolescence, bagize ibyo bakivuga ko bagize ubushakashatsi. Batwereka ko abo bana ico gihe kigoye kuyobora. Ariko kandi turi mu bijanye n'uburezi bw'iyobokamana. Ukavuga uti nico gihe Satani abazi neza iryo hindagurika ashobora kosha umwana akaba arapfuye, akananira umuvyeyi none hatabimenya, akananiranwa n'umwana, mbere n'umwana ukamuheba. Kandi byakomotse kuri Satani yamenye cagihe cyo guhindagurika k'umwana agategeraho. Imbere y'uko rero tuvuga bino bintu canke sinzi niba tuza kukirangiriza ko, ariko birumvikana ko ari ikintu abavyeyi bakwiye guhabwa cyo gukorera abantu kino gihe. Iki muri kino kiganiro nta nubwo tubimara. Iyi yari imponjo kwari kugira gusa abantu bose bazi ko babyaye bafunga ifire, bashaka ibikorwa babigabanye ko kuri vitesse bari bafise baje kwicarana n'abana. Mwango umwana ageze muri puberty, umuhungu kabona avuye mu bwana agiye cy'ubuyabaga, umukobwa akinjiraho guhera ku myaka 11 kugeza ku 22. Umubyeyi wese atwumva aca afunga ifire. Umwana ubonye kwinjiranye mu 11 umenye ngo ugira utangura intambara. Hari ibintu azavuga ngo ni ya runyota, hari ukuntu amateka azavuga ngo hari ya runyota. Ubugira winjire mu ntambara imwe ikomeye y'ikintu bitwa education. Aha rero ababyeyi bategerezwa kwitondera ibintu byinshi. Uno mwanya ntabyo twovuga, ahubwo reka turebere hamwe gusa izo ngeso mbi ni zihe, ni ibihe bivuka mu mwana kubera izo nkabuzo bisabwa kwitabwaho kugira ngo aho hantu yononekane. Uri umuvyeyi ucunge ntazi aho hantu hamufasha hajabuke. Ababyeyi badafashije umwana, n'umwana hamenye. Umwana akwiye kumenya ngo ninjiye mu gihe cy'ibisazi, ndasaze. Umwana amenya ati ndasaze, abwire n'ababyeyi ati mumbe hafi, ati ndapararanganye ndabajanye. Umwana rero kubera azi ko yasaze ashireka amasengesho, yemera inama z'ababyeyi bamufashe kumutambutsa ico gihe cy'ibisazi. Icambere babanditsi bose bamwe ndondaguye bagerageje kwegeranya ingorane z'uwo mwana. Icambere bavuze ngo il est rempli de passion et de désir sexuel. Muri bafise inyota anyoterewe ibintu kandi hakabamwe n'inyota yo kugira amabanga imibonano mpuzabitsina. Ibyo bitwa passion ni bya bindi ariko baba hahamiye ibintu, guhahamira ikintu kandi ukumva utakigeze ko muri wewe no kugora kumvura gwaye. Umunyeshuri bigana bayambara kandi gahuzu bamuguriye n'iyinda kumva wapi. Uziko n'abanyeshuri babiga mu by'indaro abandi aribo basanga bagorana no kwiba bibana. Abari kibazo gikomeye cyane, abana baba buzuyemo ibintu byo kuhahamira ibintu hamwe no gushaka amabanga y'abubatse. Kandi mbwira ababyeyi, hari ababyeyi babona umwana wabo ngo wa 13 akaze bajya barakuze, bakwiye kuba maso ko ashobora gutwara inda ari hagitangura kuja. Wewe waruzi ngo ni mutoya. Ibi rero iyi désir sexuel ngituma umukobwa yumva ashaka kugendana n'umuhungu, umuhungu ashaka kugendana n'umukobwa. Usanga copine bya. Aha niho hazi ibintu bya kope na copinine. Niyo mpamvu uzodusanga no muri korari bashaka baririmbane, bahagarara bari kumwe mu rusengero bicarane, agiye ku ishuri ajane nabo.
kwishure babe bari kumwe muri recreation utugwe usanga ari kabakobwa n'abahungu muri ya myaka ba Kristo muri komando kurikirana hano mu maso kubera ko hano ubu bushakashatsi bushobora kubyerekana nk'ibintu ugomba gufasha abantu kugira ngo bamenye kure abo bana aho bari mugabo ikintu abakristo dukwiye kumenya nuko abakristo n'abadaka abakristo bose duca muri ico gihe mugabo ikikwiye kuba ku bantu b'abakristo kuba maso hano hantu bakahasengera aba bana ukabaganiriza ikindi naco ngo uyu mwana abari irascible une personne qui s'emporte facilement ni wa wundi uvuza sha yivumbura ukabona ibintu byose arabitaye ugacagomba mu kugara icumba abaye bukubita umwango ngomba kurana ukazamba ngo je ndabizi ko abantu bahano ngo banyanka ngo nzoba bisa ngo ndazi ko tawundi ngo mwese ngo mwanka ngo ndazi ko tawundi mwese ngo muyumvira nabi ngo ntawundi ngo muryaga muragwa atari je ngo je ngo umwana ariguse mu cumba mu kugara umwango agakubita mu kubita umurango umuryango abashavuzwa n'ubusa uyu mwana mwene uyu je nkunda kubyibuka hari ukuntu washaka kuva ku ishuri ugasanga ibyo kujya muhiri wanyu baronsa abashitsi babimaze ariko ugasanga akubwira ati ngajya amazi ari kuziko n'ifira hari n'imboga ati genda wicumbira hagucumbukarira ukaza kubucumba heza amasaha 3 kandi ushugucumba ari kurya uba waburiye kare uba waburiye kare iyo ujya waburiye kare ibyo byose rero ni ngorane yo yuko ayo mahormone bari karakogwa muri periode ya puberty arema ikibazo cyo kuba umuntu ashavuzwa n'ubusa kandi yigumura ikindi un adolescent a tendance à se laisser mener par ses impulsions akoreshwa n'ibigumbagumba n'ibishika ibyo bimuyobora ugasanga nta akubwiye ngo no kwiyahura yogenda akubwiye ngo je ngo muzombura yogenda akubwiye ngo mucamakari ibintu yobikora hariho ibintu biba bimurimo bimusunika kuburyo isho kubwiye nico yumviriye ubona yagikoze ikindi il est turbira et souffre turbira no kuko umuntu w'inkubaganye niyo mpamvu usanga n'amahera yoyiba na telefone yawe yoterura ibintu aho wabipanze usanga atari we yabisize ibintu nabi ntabatinya mbega abasi babandi usanga ngo bafise ivyumviro byo kuzokubaka inzu muri Espagne ko construire chateau à Espagne erega nubundi abantu babadoresa bafise hari imibabaro biteze bavuze ngo nukubabara hari ibintu by'imibabaro biteze kandi bo biyo bapanga ibikorwa byabo ntabwo bashiramwo guhomba ngo badandaza bunguka gusa badandaza bunguka arakumvisha yuko wewe impamvu wakenye ari ubwenge buke wari ufise ahubwo wewe ko azokugurira n'indege niho n'umuntu byakope na copine twawe tuvuga niho usanga umuntu uwo muhungu akundanye n'agakobwa akibwira ko kazokobwa kazokubura mu myaka muri myaka 12 niho bona abantu bona baciye mu bintu byo gukundana byinshi bigaheza bipfubye ikindi naco irerebere contre le monde adulte kikirakomeye ntagirwa inama n'abantu numugarariji kubijyaniranye n'abantu bakuze icyumviro kivuye kuri bo cyo mufasha ntacebe niyo mpamvu uzumva abana batangura kuza bavuga nyina ngo urumva mere ngo regavye ngo nukuri ngo periode ngo mwebwe ngo urumva avye ukazumva abana b'abakobwa muri no misi ukazumva bwiye mugenzi we urabona amani mukobwa urabona amani ngo nitwumvikana nukuvuga ngo uwo mwana ukarondera ibintu bamugize iwabo ukabibura kumba ari za hormone impanuro nziza abavyeyi bashaka kumwenkirikamwo kumushiramwo yanka kwakira ariko kubera atari karamenya ko ari mu gihe cyo kwanka inama z'abantu bamusumba niyo mpamvu muri kino gihe usanga afise abagenzi bangana gusa ico ni kindi kibazo bakunda kugira anxiety yo guhangayikishwa nejo akigira umuntu ashaka gupangira ejo agabrira les étapes ikindi naco bakunda isolema kuba bonyene wanamubwira ikintu ukazibona ntanakwishura agacagenda kiyugarana ntanavuge akanagusuzugura ukanavuga ibintu byinshi ukabona uravuze agaheza yigiriye kwijyamira ibyo buza akabigabura n'ubusa akabigwiza n'ubusa akabiteranya n'ubusa agatora uruzero runini akigira kwijyamira nikibazo n'abana batabizi bazogora ababyeyi ikindi naco bagira trouble equilibrability kumva umenga abantu tayo ubwenge kandi bagahorana ijwi ukuntu capability bashatse kuvuga hano nibaza ko ari nko umva umenga bari suzugura muri umva umenga bari kengera
sinibaza ko ari ikintu baba biyagiza oya nakino baba biyagiza ahubwo nukuvuga ati jwe baranansuzugura ega n'umwana bavuga ati baranansuzugura ati nanje ndabereke ko nakuze baba bagendana ibintu byo kwikangakanga ibintu bye nka complexe d'infériorité birumvikana ko abariko baradukurikirana abavyeyi n'abana bari muri iki kiringo kimaze kuvugwa ingero ko bakwiye kumenya bino bintu kuko bizobafasha kumenya n'ibyo basengera ibi hari hasigaye ibintu bitatu bikaze. C'est une période où l'adolescent se pose 3 questions. Nigihe umuyabaga yibaza ibibazo bitatu. Qui suis-je? Jewe ndinde. Atangura wenyene hakureka abavyeyi bamubwira uko ari we. Ahugeze rero twarahaciye ukwiye kwitonda uku muri kazoza kubake gutya atangura wenyene kwibaza ngo hajya jewe ngo ubu nta muntu aciyumvira uko ntegerezwa kubaho. Nuwo ntegerezwa kuba. Icya kabiri. À quoi je veux me consacrer ni giki ntegerezwa gukora ni giki kwa kundi usanga umwana atangura avuga ngo nzoba igiki ni kiye kintu ngiye kwiyegurira kigira cyane je nkabicaco naco kikabicana aho niho umwana atangurira kubona nanira abavye bavuga ati wewe akora uku ngo je nshaka ibi ukora uku umwana kanka. Icya gatatu est-ce que j'accepte les idées de la génération antérieure? Je dois accepter les idées de la génération antérieure. Je mu binyejana byaheze eske ntegerezwa kuma ndabyemera. Mwana wanje twege myaka yacu twitwara ngo mama ngo bijya bigihe ngo caraheze ngo umwe nta Android mwari mufise umwebwe nta televiziyo wanyu mwari mufise mwebwe ni mwari muzi ku beti mwebwe nta match mwaraba nta mafaranga byabasaba ngo muze kupari byo gupariya ngo bimeze nk'urusimbi ubona abantu bari gucuruza akamari ko kuri internet umwana niho ubona abana banka burundu abantu bo mu binyejana byaheze umwimye amafaranga guja kugira ni ibyo induri karema ikindi nashobora ngo il cherche l'identité personnelle agomba ko yemeza abantu muri makereka muri cyo kuko nanje ngezwe ngomba kwemeza abantu bose bamenye ko ari je nabikoze nuko ikindi naco iremera propriété et la paresse niko muri kino gitabo twasomye ngo banakunda no kwiryamira abashaka umureke yoge ajyame uzi umubwira byahiye abantu basanga pesuye asa neza yoze atotonora igitoki atoja kumena puberi atokoza isafuriya yacumbye ariko atogatawaza kari muri po numwa yagiye no mu muhana w'umuntu umwana umukobwa w'imyaka 15 umwana akitumaho ngaho uzamva hamagaye umuvyeyi ngo wewe ngo mwino nguze kumena po unyumvira umukobwa agiye kuramukanya mu muryango w'undi muntu kuramukanya nk'umukobwa bangana ego cyangwa undi muntu ego umwana cyari kwa nasenge umwana akituma muri po ego wicayaho ugahamagara nyine uti ngwino ngo umukore kuri po ngo mwana umuntu kubera gukunda propriété aha niho abana b'abahungu ntiyosatura usanga mu ncamake niyo mpamvu ubona n'imiryango myinshi y'iki gihe igira abakozi erega hari abantu batunga abakozi atari kubera bafite amafaranga menshi atari n'ubusirimu ahubwo no kubera ko abana ico gihe cabananiye bakananirwa n'abavyeyi atari nibikorwa kuko umuntu ashaka gutunga abakozi kubera ubusirimu kubera abana kubera ibikorwa akora bimusaba umukozi canke kubera abana ntabo birashika canke abana bamunaniye ugasanga mu by'ukuri umuntu atunze inkumi nka 4 ibintu by'ibihungu nka 5 biba mwiyo nzu ngo nuko ari binyoshi ngo nuko ari binyeshure ngo ntibyo kwitekera ngo byo kurya ngo ntibyo zomesa akabitunga gutyo nk'ugwara gw'abasore